Mwandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ry'Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Abapfasoni n'abakobwa b'abarundi bahungiye mu turere twa Muhanga na Kamonyi turi mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda baronkejwe ibikoresho by'isuku bibafasha bari mu butinyanka. Tukababara umwe wese akigwana ko abishobora atabishobora akoresha izindi nzira zitabigenewe zataye igihe. Ntibyoroshe kuvuga ngo ugende ngo dukorane nk'ajya duhuye tuvuga ngo yo ngo umuceri wabuze ngo ibiharage turabibuze. Ntibyoroshe kuvuga. Aba ni bamwe mu baronkejwe ivyo bikoresho bizomara amezi 6 biruhutsa kuyavugwa ku Burundi, kandi ku munsi wa mbere hazoba inama ihuza urwego rujejwe gucungera ingene imenyesha amakuru bikora mu Burundi CNC namwe mu maradiyo ayugawe aturiwe mu 2015 ntararonka ubutumire twabibateguriye. Amakuru tubafitiye reka ariko tuyahereye ku yagezwe hirya nino ku isa. Umwe mu mashinga amateka ba Norvege yasavye ko umuhari ry'Amerika Black Lives Matter urwanya ivangura rukoba wohabwa agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel. Uwo muhari watanguriye muri Amerika mu 2003 uza gukomera mu mihingo itandukanye inyuma y'umwirabure w'umunyamerika George Floyd yishwe afukamwe ko n'umupolisi w'umuzungu mu 2020. Umushinga amateka Peter Aide yabisavye, yasiguye ko urugamba rw'uwo muhari rwatumye isi yose ibona uburemere bw'ikibazo c'ivangura rukoba. Ku bw'uwo mushinga amateka, uwo muhari wuguruye amaso y'indongozi z'isi mu gutuma iki kibazo kiva mu ntamatama kikaja ahabona. Abashinga amateka, abashikiranganji, abigisha muri za kaminuza n'abigeze kuronka agashimwe kitiriwe Nobel mu bisata bitandukanye baba bafise uburenganzira bwo gutanga izina ry'uwo babona kabereye. Ababisaba baba bafise kugera ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere kugira ngo babisabe. Mu bamaze kumenyekana ko bazosabirwa ku gashimwe harimwo amashirahamwe Sepi na Gavi akora mu gisata c'incanco, amashami mpuzamakungu RSF na CPG aharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, hamwe na Donald Trump yahoze ari president wa Amerika. Agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel gatangwa mu kwezi kwa 10 mu mwaka uheze, kahawe ishami rya ONU gitaha ibiribwa ku isi PAM mu mpfunyapfunyo. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Abagore n'abakobwa bo mu turere tubiri twa Muhanga na Kamonyi mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda bahawe imfashanyo y'ibikoresho vy'isuku bifashisha iyo bari mu butinyanka. Ishami ryigenga ry'abarundi FMV niryo ryatanze ivyo bikoresho bizomara amezi 6 ku mukenyezi canke umwigeme umwe. Ababihabwa barashima. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yabidukurikiraniye. Jenda ahantu turi batatu muri iyo nzu, babiri muri twebwe bakoresha 2 ku kwezi. Twebwe ku kwezi rero twakoresha 5. Nimushobora kwibaza ingene bihora bidutera stress. Ubu numwe mu bagore n'abakobwa b'abarundikazi bahungiye mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajepfo y'igihugu c'u Rwanda, ariko yiganira Ijwi ry'Amerika ingene bibagora kuronka ibikoresho vy'isuku byo mu bihimba vy'irondoka bakenera uko kwezi gutashe iyo hageze kubaja mu butinyanka canke mu mihango. Ishami ry'abarundi ryitwa FMV Forum pour la Mémoire Vigilante rikorera cane cane muri yo ntara rimaze imisi ririko riratanga imfashanyo igizwe n'ivyo bikoresho vy'isuku ku bagore n'abakobwa b'impunzi z'abarundi barenga 100 bahungiye mu turere twa Muhanga na Kamonyi. Abamaze kuronswa ivyo bikoresho bita Cotex barashima kuko bahawe izizomara amezi 6 kuri umwe wese. Iki kintu ntawarazi ko co gize umunsi umwe akagira uciyumvira ko cari kituraje ishinge tukababara iyo hageze. Ni igikorwa atawugitererana udafise kazi, vyatugora vyadupertiriba. Umwe wese akigwana ko abishobora atabishobora akoresha izindi nzira zitabigenewe zataye igihe.
ntibyoroshe kuvuga ngo ugende ngo dukorane nkajya duhuye tuvuga ngo yo ngo umuceri wabuze ngo ibiharage turabibuze, ntibyoroshe kuvuga ngo nabuze kotegisi, ntibyakunda. Canke ngo ugende ku butiki kwegereye nk'uko ushobora kubabwira uti nimungurane isabuni y'ijana nzobariha ejo canke hirya y'ejo, byari bigoye kugira ngo umubwire uti makotegisi ngurana kotegisi nzobariha ejo canke hirya y'ejo. Ico bikoze ababa mu karere ka Kamonyi ntibarashikirwa kubera ingingo zo kwirindikiza c'umugera wa corona zibuza abantu kuva mu karere kamwe baja mu kandi. Janine Nzosaba, umwe mu bakenyezi bari mw'ishirahamwe FMV bakoze igikorwa co gutanga ivyo bikoresho, yemeza ko inzira zibonetse bazoca baja muri ako karere ka Kamonyi gasigaye. Arasigura n'igituma biyumviriye gufasha muri ico gisata gifatwa nk'ico mw'ibanga. Nivyo hari abari bamaze kubitubwira baciye kuri komite y'impunzi bakatwereka yuko ubwo buryo bwo kugura ivyo bikoresho batabushoboye kuburonka. Rimwe na rimwe rero ugasanga umuntu aciye yiyungunganya akaraba udushambara tw'impuzu zaheze, ugasanga nitwo afundikanya agakoresha. Rero utwo dushambara natwo hari igihe bivanye n'isuku rike ugasanga turashobora kumutera n'indwara. Niyo mpamvu rero twashimye ko ubwo bufasha twabubaronderera. Murazi ko hari ibikoresho vyama bikenerwa buri kwezi hari n'abashobora gukoresha na vyinshi gusumba abandi bivanye n'umuntu, bose ntibameze kumwe. Kugira ngo bashike kuri ico gikorwa, aba nabo bafashwe mu mugongo n'ihuriro ry'abarundi baba cane cane Buraya ryitwa Burundi Memoire Commune Avenir Commun, rirongowe n'umurundikazi Aline Ndenzako. Utwara komite y'impunzi z'abarundi i Muhanga Etienne Nibaruta yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo mfashanyo izotuma n'ubushurashuzi mu bana babigeme bugabanuka. Yoroshye namba kuko kenshi ibibatwara ni byinshi, urabona nk'abana b'abakobwa bacyari bato usanga bakeneye kugira ngo bagenda ku bahungu basaba uburyo bw'amafaranga kugira ngo bicanke amavuta baronka utu na turiya, ariko bigatuma bataja mu buhumbu nk'ubwo kugira ngo abana bicare batekereje baronse ubwo buryo babahereza nk'ayo mashyirahamwe. Y'ukuri birafasha cyane ku buryo abana bataja mu by'ubuhumbu. Ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi hari igihe rihora ritanga ibikoresho nk'ivyo, yamara abahungiye mu bisagara ntibakunze kwibukwa kenshi. Ababa muri utwo turere twa Muhanga na Kamonyi bobo bavuga ko niyo HCR itanze ivyo bikoresho bibasaba urugendo rurerure kuja i Kigali canke i Huye kuja gutora izo mfashanyo. Iryo shirahamwe FMV rivuga ko uburyo nibwaboneka rizoshika no mu tundi turere dutandukanye tw'igihugu, bakanatandukira n'izindi mpunzi atari z'abarundi gusa. Rinahamagarira n'abandi bagira neza kuja baribuka gufasha abagore n'abakobwa b'impunzi mu kubaha ivyo bikoresho vy'isuku ry'ibihimba vy'irondoka. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Nari nabice ku masonga nkitangura hamwe mu maradiyo ari mu mpuzamakungu Ijwi ry'Amerika n'iy'abongereza BBC vuba arashobora gusubira guhabwa uruhusha rwo gukorera muri ico gihugu. Muyigenga yugawe aturiwe mu 2015. Bonesha FM niyo yonyene imaze kuronka ubutumire bwo kuja mu nama yo kumvikana ingene ivyo bimenyesha makuru vyosubira gukora. Iyo nama itegekanijwe kuba ku munsi wa mbere i Bujumbura mu Burundi, yatumwe ko inyuma yaho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asabiye urwo rwego gukura mu nzira iki kibazo ku munsi wa kane. Innocent Muhozi atwara Radio Television Renaissance iri mu zugawe zitaratumirwa, mu kiganiro yampaye yambwiye ko naho atabutumire bararonka, baramutse batumiwe burungika intumwa muri iyo nama. Reka tumwumvirize. Twabonye ikete ritumira abaserukira makuru avuga bitari ku izina rya TV Renaissance ryandika ba directeur. Icyo nico twabonye gushika ubu. Nukuvuga rero kugira mu nama izoba kuwa mbere. Ego, mwebwe ntimuramenya ko mwegwa n'iyo ngingo canke mutegwa n'iyo ngingo. Turabimenya ariko twebwe turitegura kurungika abaduserukira baje muri iyo nama, kuko icyo twamye dusaba kuva ibyabaye bigishika kwabaye ko ibiganiro kugira ibibazo biriho twitorera inyishu. Hari ibibazo byinshi twifuza ko biva mu nzira kugira
tumenye ko dushobora gusubira gukorera mu Burundi. Muvuga ngo muritegurira kurungika aboja kuvugana n'iyo nama, twumve ko araboja bavaho muri mu buhungiro barimo mwebwe murongo iriya radio canke n'izindi ntumwa zindi? Oya abana basigaye i Burundi, ko hariho benshi basigaye i Burundi, bakiri Burundi, dushobora kurungikana ibibazo dufise bakabibaza tukaraba ko vyotera bigafata inzira yo gutora inyishu. Iradiyo na televiziyo muramutse wa Radio Tele Renaissance iri mu zugaye mu 2015 zimaze guturirwa, ari nkamwe izo ntumwa muzirungitse zikagenda zikavugana na leta y'u Burundi zikumva ico bashaka, namwe mukumvaho mushobora gushika. Ivyuma birahari, muritegure guca mutangura gukora. Ibyo sivyo byogorana kurusha ibindi, twotora inyishu ko n'ubu turakora. Hari ibibuze tugiye gukora nkuko twari dusanzwe dukora, mugabo bibaza ko n'ubuhinga bwo kudifuza bwahindutse gatoya mu Burundi, iyo numerizasiyo yaje, ariko mu bisanzwe ico cyo ikibazo kinini ahubwo kiri kuri ibyo mitahe dufise umutekano, ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihugu, ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro, ibyo n'ibibazo biri kuri twebwe by'ibimenyeshamakuru byigenga, biri no ku barundi bandi, abantu bafunzwe batagira ko bangana bagiye kusaba ibyiyumviro. Ibyo n'ibibazo bibaza ko bikeneye inyishu byatumenye ko dushobora gukora cyangwa tudashobora gukorera muri kuriya kugira ibyo hariya. Ivyo bibazo ni ibibazo umuntu abiraba bishobora no gufata akanya, no kuvuga yuko rero bitavuye mu nzira Radio Tele Renaissance ko bigenda kose ntiyoshobora gukora, kuko n'abamenyesha amakuru banyu batari bake bari mu buhungiro, nta benshi musigaranye mu Burundi. Tekinoloji uko isigaye imeze, umuntu arashobora gukorera ahariho hose bigashika mu gihugu, mu gihe abo mu gihugu batabigize ikibazo. Ikibazo si ico cyo gukora cyangwa kugira ibibazo n'ibyo bindi turiko turavuga, iyo mitahe umutekano, kuko hariho abahunze bamaze kugirirwa nabi, hariho abahunze bashaka kugirirwa nabi, kwicwa, gutotezwa n'ibindi. Ibyo bibazo nibyo bidahangayishije kurusha. Izo ntumwa mutegekanya kuzova murungika niyo CNC namwe yabaha ubwo butumire, murumva ko bazoba bari mu kibanza co gushobora gukemura ayo matati, reka twita amatati, ivyo bibazo imitahe tuzoshika bibaza ko ari ibibazo bidashobora gutora inyishu mu nama imwe, tuzobishikiriza turabe inyishu turonse izo arizo, tubonye harimo gushaka kuganira tuzobiganira, tubifatire umwanya ukenewe kugira ngo biteze mu nzira ibintu bisubire mu buryo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze kubwira sense yuko yo kwegera abo amaradiyo yugawe n'abafitanye ibibazo nabo kugira ngo bashobore kuraba ingene bivanwa mu nzira, haragiye haravugwa vyinshi. Uruhande rumwe rwaravuga ruti barabona yuko ari ikintu gishoboka, urundi ruhande rukavuga ruti ni ikintu kidashoboka, na cane cane kuri ariya maradiyo yaturiwe. Mwebwe hari icizere ko mushobora kwemererwa gukora nka mbere? Nta by'icyizere ku kigira cyangwa kutakigira kintu, ibintu tubifata uko biri. Tubonye bashaka ko ibintu bisubira mu buryo mu Burundi birashoboka, kuko byose biva kuri leta. Leta ishatse ko ibibazo biriho biva mu nzira, ari kuri twebwe ariko no ku bandi Barundi byoza mu nzira nta ntaheka. Icyo abantu bamwe basaba no kuganira kugira ibibazo bivugwe uko biri, bitorerwe inyishu zijanye no kubahiriza iteka ry'umuntu. Icyo twamye dusaba ni uko tuvugana n'abarongoye leta abo ari bo bose kugira ibibazo tubiharire ko bitora inyishu igirira neza Uburundi, iteza imbere Uburundi bwose. Iyo twicara haba hari gushaka kuganira ibibazo bitora inyishu, bizotora inyishu, atagushaka kurihuruza ibyo n'ibindi. Iyo umuntu avuze ibiganiro haba impande zibiri zifitaniye amatati, hakaba uruhande rumwe ruvuga ruti duhe dushaka ibi, urundi rukavuga ruti natwe dushaka ibi. Izo mpande zose zikagira aho zihurije. Mwebwe nka Radio Tele Renaissance hari ivyo biganiro biramutse biba, mumaze kuvuga muti ico twosaba cobiki kugira ngo uko gukora kuvugwa gushoboke? Nta bibazo Tele Renaissance bisangije. Ibibazo dufise muri Tele Renaissance nivyo muri RP bafise, nivyo muri Bonesha bafise. Ibibazo navyo bijanye n'umutekano wacu, kuko ntitwahunze umuyaga, twahunze urupfu, twahunze gutabwa mu mbuto by'akarenganyo. Icyo ni ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri ni uburenganzira bwo kumenyesha amakuru atawe uguhagaze ku izosi, kuko uko tubona bimeze uku nta burenganzira buri bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Ni ivyo bibazo dusangiye twese, nta burenganzira buri bwo kumenyesha amakuru, bwo gusaba ivyiyumviro, bwo kwidegemvya umutekano. Ivyo bibazo si byacu twebwe Renaissance gusa, tubisangiye n'abandi bose.
Innocent Muhozi, murakoze kuri kano kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Twibutse yuko mutwara radio tele Renaissance iri mu maradiyo n'amateleviziyo vyaturiwe mu mwaka wa 2015 aho ubutegetsi bwahakwa guhirikwa mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze kuduha kano kanya Muhozi. Murakoze Diana, murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ubwongereza bwaraye bufashe ingingo yo kubuza ingenzi ziturutse mu Burundi, u Rwanda na Emirate Zunze Ubumwe z'Abarabu kwinjira ku butaka bw'ico gihugu. Mu Rwanda bakiriye gute iyo nkuru? Asumta Kaboyi yabiduteguriye. Iki cyemezo cyamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa gatanu, kirashyirwa mu bikorwa kuva uyu munsi wa gatanu saa 9 ku isaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iravuga ko nta bushakashatsi buremeza ko mu Rwanda haba harabonetse ubwandu bushya bwa COVID-19. Nayibajije umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Mpunga Tarsis. Ntabwo wabyemeza kuko nta bushakashatsi burakorwa mu Rwanda ngo byemeze. Turacyakora ubushakashatsi kugira ngo turebe ko yari hari, ntabwo turabona ibisubizo bitwereka ko tuyifite. ngira ngo ntabwo South Africa ntabwo bakigendera mu Rwanda cyane, wenda no muri iyi minsi yaguma mu ntuze ya COVID ntabwo n'ingendo zarahagaze nyinshi, ntabwo bakirira benshi, ariko birashoboka ko undi muntu wajya agaca ahandi akazi iwacu birashoboka. Ariko kubera ko abantu bose benshi tubapima ku kibuga cy'indege mbere baza bipimisha tukanabapima mbere yuko bajya mu gihugu muri bizinesi zabo, amahirwe menshi yuko itarahagera arahari. Kubi hari igihugu cyavuga ngo duhagaritse u Rwanda, byo musanga mubibona gute? Iki ngira ngo kirenze urwego rwa Minisiteri y'Ubuzima cyane muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ariko kugira ngo igihugu cyose gifite uburenganzira bwo kimanaringa ubusugire bw'igihugu cyabwo, nuko bashyiraho ingamba zirinda igihugu cyabo cyane cyane muri igihe cy'ibiza. Ubwo bafite impamvu bashingiyeho, ariko ngira ngo ababishinzwe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga babikurikirana bamenye icyabiteye. Iki cyemezo kije nyuma yaho mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize aribwo kompanyi y'indege y'u Rwanda Rwanda yasubukuye ingendo zigana mu mujyi wa Londres, ingendo zikorwa kabiri mu cyumweru kuwa kabiri no kuri wa gatandatu. Icyo gihe Ubwongereza bwari bwashyize u Rwanda mu bihugu abagenzi babiturukamo batagomba kubanza kujya mu kato k'iminsi 14 kubera icyorezo cya COVID-19. Icyemezo gishya gihagarika abagenzi bava mu Rwanda n'abanyura ku kibuga cy'indege cya Kigali kije gukoma mu nkokora bamwe mu batemberaga muri icyo gihugu. Nabajije umwe mu bacuruza amatike y'indege hano mu mujyi wa Kigali, ambwira ko no ku busanzwe abagenzi bajya mu Bwongereza batari basanzwe ari benshi kuko kubona ibyangombwa by'icyo gihugu bigora. Gusa yasobanuriye ko muri ibi bihe byaguma mu rugo n'ubundi abagenda bagabanutse, usibye abanyeshuri bamwe na bamwe bajya kwiga mu bihugu byo hanze. Nubwo Ubwongereza bufashe iki cyemezo, u Rwanda rwari rusanzwe mu bihugu bike bya Afurika byemerewe kujya mu Burayi. Usibye u Rwanda, iki cyemezo kirareba n'igihugu gituranye cy'u Burundi ndetse na Emirate Zunze Ubumwe z'Abarabu. Muri aka karere u Rwanda rurimo, ubu bwoko bushya bwa coronavirus bumaze kuboneka mu gihugu cya Kenya kugeza ubu. Si igihugu cy'Ubwongereza gifashe uyu mwanzuro kuko n'igihugu cy'Ubushinwa giherutse guhagarika indege y'u Rwanda yavaga Kigali ijya Gwanzu kubera ko hari abagenzi 5 basanzwemo COVID-19. Iki cyemezo cy'Ubwongereza kije mu gihe u Rwanda ruherutse gushyirwa ku rutonde rw'ibihugu biza mbere mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyo muri Australia bwashyize u Rwanda ku mwanya wa 6 ku isi n'amanota 80 mu bihugu byagerageje guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Ruba igihugu kimwe cya Afurika kije mu bihugu 10 bya mbere ku isi. Kuwa kabiri w'iki cyumweru kigiye gutangira, hazaba hashize ibyumweru 2 mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali uri mu bihe byaguma mu rugo, mu cyemezo cyafashwe na leta cyo gukomeza guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Gusa nubwo biri uko, muri iyi minsi umujyi wa Kigali ukomeje gahunda ya guma mu rugo, imibare y'abandura buri munsi n'abo iki cyorezo gihitana igenda yiyongera. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima akavuga ko ntawe bikwiye gutera ubwoba. Tujya gufata ingamba zo kugira ngo abantu bajye muri guma mu rugo, nuko ubwandu bwari bwazamutse, kandi cyagiye no kuvuga ngo abantu bose bari baranduye ntabwo bari bapimwe. Nuvuga ngo rero abangaba ni abantu nyine bagiye bandura muri ya minsi mikuru, kubera ko twatangiye kujya dupimira ku midugudu muri Kigali ahantu hatandukanye. Biragaragara nyine ko abantu bari baranduye icyo gihe bari benshi, ko bari baboneka nta gitangaza kirimo, ariko nanone ibyumweru 2 ntabwo byari bihagije kugira ngo tubone igabanuka rihagije ry'imibare. Ariko kugeza ubu ngubu tugiye muri Kigali n'ahandi mu tundi turere uko bimeze, uko byari bimeze mbere, hari impinduka bagenda bigabanuka. Kugeza kuri wa 4, Minisiteri y'Ubuzima yavugaga ko abantu 363 aribo banduye COVID-19 na 192 mu bari barwaye barayikira. Abanduye bashya batumye kugeza ubu mu Rwanda rubarura abantu 14,529 bamaze kwandura iki cyorezo, abamaze kugikira ni 9,234, naho abakirwaye baragera ku
ku 5,109 mu gihe abo iyi ndwara imaze guhitana bagera ku 186 barimo 3 bitabye Imana ku munsi w'ejo. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Abarundi bashika kuri 75 bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda bariko barasaba agashahara bataronkejwe k'igihe bari mu bikorwa vyo kubaka inyubako ya Societe Sedeco yariko yubaka mu micungararo y'inkambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda aho bita Grand Paysana. Bavuga ko utwigoro twose bakoze two gusaba agahembo ku bikorwa vyakozwe kuri iyo chantier yahavuye ihagarara twabaye impfa gusa. Mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, umuvugizi w'abo Barundi ariwe Methode Ndikumana, atangura avuga igihe ivyo bikorwa vyo kubaka vyatangura. Ishantiye yagiye gutangura tariki 10 z'ukwezi kwa mbere 2019, yagomba kurangira tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu 2019, ariko kuva bituntu twagiye tubagora ishantiye ntabwo yarangiye icyo gihe na n'ubu ntabwo irarangiye. Ariko kuva muri ayo mezi amaze shantiye gitangira amafaranga twarayaronka nk'uko umukoresha yagomba kuyatanga. Twagiye kugera kuri ya mezi yandi y'ibikorwa yaho byagiye kwanka amafaranga ntabwo yasubiriye kuboneka. Gushikana n'ubu ntabwo turabona amafaranga. Ariko ibikorwa byo kubaka bihagaze ntimwabandanije mu gukora akazi ko kubaka? Chantier yabo imaze guhagarara ntabwo twakomeje dukora ibikorwa by'ubwubatsi kw'iyo nyubako nk'uko byahagarariye rimwe n'ibikoni bariko barubaka mu nkambi. Ntabwo twakomeje dukorera iyo kampani, twakomeje dushakisha iyindi mirimo bisanzwe. Amafaranga mwishyuza n'amafaranga y'igihe mwariko murubaka canke igihe ibikorwa vyo kubaka byari bimaze guhagarara? Turishyuza amafaranga twakoreye turiko turubaka iyo nyubako n'ibyo bikoni gushika aho byahagarariye. Iyo imaze guhagarara nta mafaranga tubaza, kiretse umuzamu yakomeje akazi kiwe k'ubuzamu. Iyo musavye ayo mafaranga mwakoreye abakoresha banyu bababwira iki? Iyo twishyuje amafaranga twakoreye nta nyinshi itomoye twigera turonka. Iyo amakuru y'igihe tuzabonera amafaranga ntayo, nta gisubizo twigera turonka gihagije. Engineer yabahaye akazi nawe n'umukoreshwa nk'abandi, hari banyene inyubakwa mushobora gushikira mukabasaba iyo mishahara yanyu mutahembwa? Engineer yaduhaye akazi ni umukozi mu bandi. Uwamuhaye akazi ni rwiyemezamirimo arongoye ishyirahamwe basanzwe bubaka amazu hano mu runo Rwanda. Niwe muyobozi w'ishyirahamwe akorera Sedeco Company, ni nawe ahagarariye iyo kampani ku rwego rw'igihugu, niwe ariserukiye ku rwego rw'igihugu. Murafise uburyo bwo kumushikira? Nta buryo dufite bwo kumushikira. Aba dufite uburyo bwo kumushikira tuba twaramushikiriye. Nawe yitwa ukurikiye Dupiyo. Abo bose nta numwe mushikira ngo mubasabe imishahara y'ibikorwa mwakoze? Nawe dushikira ntawe, kiretse ko twigeze kubicisha muri rafu bisanzwe ikurikirana ibibazo by'impunzi hano mu nkambi y'Imahama, ariko ibyo bibazo nabo ntacyo bashiye, ntacyo badushikiyeko gushika nino saha. Ikintu wewe hamwe n'abandi muri mu murwi umwe wabo bakozi muriko murasaba n'ikihe? Ikintu muriko murakora kugira ngo agashahara mutaronse mukaronke n'inkibi? Twebwe ikintu turiko turakora mwa kino gihe turiko turasaba ubuvugizi, amajwi yacu yigira imbere, kuko impunzi hari aho amajwi yadashika. Noneho turavuga ati reka
reka twiyambaze mwebwe muba mubishoboye kugira mubwire icyo mwadukorera kugira tubone uwo mugabo ko yakwishyura, na cyane cyane mwa kino gihe impunzi ziriko zirahunguka, hari abashaka guhunguka, hari abagiye bafashe amadeni n'icyo gihe cy'uko turakora bibaze ngo bazishyura kugira bishyurwe, baheze bishyure baze bagende baze bahunguke, uza ashoboye guhunguka azahunguke, azagenda ata muntu afitiye ideni mu banyarwanda twari tubanye. Mu gusozera murashaka kutubwira igihe cya nyuma mwaheruka kwishyuza uyu mushahara wanyu? Twaheruka kumwishyuza umushahara wacu ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 muri uwo mwaka wa 2020. nta nyinshi twigeze tubona gushika n'uno mwanya dukoresheje kwandika iteka. Mwoba mufise umugambi wo kwitwara? umugambi wo kwitwara turacyategereje turabe ikivyavamwo mu makete tuba twaramwandikiye, ariko biramariye kumara ukwezi kose ataratwishyura. Methode Ndikumana, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo mushire habona ikibazo canyu. Murakoze namwe kuduha umwanya wo kuganira. Ijwi ry'Amerika ryashoboye kandi kuvugana na Jean Damascene Hakizimana, umukoresha yahaye akazi abarundi ku izina ry'iyo sosiyete, nawe nyene aremeza ko agashahara kabo kataraboneka, akabahanura kwitura ishirahamwe rijeje kwitaho impunzi RCR mu mfunyafunya. Icyo kibazo kukimenya ndi mu bantu babakoresheje dukorera iya kampani bita Sediko. Igihe cyarageze rero rwiyemezamirimo bari barahaye akazi, isoko riramunanira asa n'urita yarigendera, ariko arita adahembye abakozi kugeza ubwo twagiye tumusaba amakuru akagenda yatwima. Amakuru amaze kuyatwima tugerageza no kwiyambaza HCR kubera ko ariyo ireberera impunzi ku isi hose. Abakozi bamwe muri HCR bari mu nkambi ya Mahama ntibagire ikintu babikoraho gisa n'igifatika. Amakuru bakatubwira ko bagenda babihereza abayobozi babo ibintu bigahora gutyo. Ikibazo kimaze gusa naho kimaze kurambirana kubera ko cyari kimaze gusa naho gikindenga, nafashe decision yo kwandikira akarere ka Kirehe. Nandikiye umuyobozi w'akarere ka Kirehe makopi, umuyobozi w'umurenge wa Mahama makopi, minema makopi, abadiregiteri 4 b'ikigo cya Pejana Mahama manakopi HCR, mbabwira ikibazo cy'impunzi uko kimeze no rwiyemezamirimo uburyo yanze kubishyura, mbabwira n'uburyo HCR icyo kibazo ari kugikurikirana. Ibyo bimaze kugenda bityo nibwo twiyambaje RAF kubera ko ariyo ihagarariye impunzi mu by'amategeko, bashishiraho umwavoka. Bamaze gushyiraho umwavoka wa mbere bitaga Royizi, akagenda asa n'ugicengacenga kugeza ubwo yeguye arigendera. Ubu tuvugana mu mpera za kuriya kwezi kwa 12 nibwo bashyizeho undi mwavoka mushyashya. Umwavoka mushyashya avuga ko yatangiye kubikurikiranira mu mizi, kugeza ubu nibwo ikibazo gihagarariye. Abo barundi bashaka kwiyambaza nde mwarandikiye abantu bose mutereza kwandikira, ariko ntiyagira ico bivamwo. Avoka Loise nta kintu yigeze abafasha. Abo barundi babaye abande, ico bokora muri iki gihe niki? Numva ikintu bakora bagombye kurengerwa n'umuryango w'abibumbye cyane cyane ishami ryawo rya HCR kuko ryo rirebereza impunzi, bagumye babataragana kubera ko ikintu cya mbere bo bambwira ko ari mu kimwe mu bibazo bituma badahunguka, kubera ko barambwira ati twebwe mugikoresha twari dufite ahantu twahuze amadeni muri bagenzi bacu b'Abanyarwanda, ni gute twagenda tutishyuye abantu twafatiye amadeni? Kandi nanjye nkumva ni ikibazo, ariko kuba ari ikibazo nanjye nta bubasha dufiteho. Ububasha nagize ni ukubasha kubyandika hari imishinga inzego z'ubundi bishoboka. Aho bigeze ubu ngubu numva byagombye kubazwa HCR mu rwego rw'isi. Niba HCR itakireberera impunzi ahubwo ikareberera abagomba kuzamura, numva ari ikibazo. Niba abo mu gihugu cy'u Rwanda badashobora gukemura ikibazo nk'abareberera impunzi mu Rwanda, numva bagombye kwiyambaza Geneve, icyo kibazo nabo bakakimenyeshwa, bakabaza mu Rwanda impamvu batereberera impunzi ahubwo bakareberera abazambura. Mu majambo cyagombye kuba cyakemuka. Mu majambo make murashaka kutubwira cyangwa murashaka kwibaza ikintu caba catumye avoka Aloise adafasha abo barundi naho yari yabisabwe n'abakoresha b'iyo sosiyete? Icyo ngiye ntekereza buriya abanyarwanda ku munyarwanda baba bafite ahantu benshi bahurira, agasa n'ugenda bikatakata.
kuko sinumva impamvu dosiye ataba yarayikurikiranye ngo yishyire mu rukiko, aho ukabona ko dosiye agenda yikatakata. Niba rwiyemezamirimo aba mu mujyi wa Kigali na Maître Louise akaba ariho ataha, birashoboka cyane ko bahura bakanabiganiraho bakanabidindiza. Icyo cyo kirashoboka cyane. Hakizimana Jean Damascene, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika. Hamwe namwe ndabashimira, ariko mwagombye kutuvuganira kugira ngo nibura bigere ahantu kure cyane, bamenye ko mu Rwanda hari n'impunzi ziri guhonyorerwa uburenganzira, kandi HCR yagombye kubikurikirana ikaba yarikemura. Akano ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazwe, Fatuma Limasi Kalala niwe yegeranije amajwi n'ibiganiro vyacu vy'uno munsi. Twemye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose, naho ubutaha.